kizo biraturinda nta kigo twabuze twese twasabwe turakwinjira tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu kuno kwezi nyene Imana yasambiriza intsinzi 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 Wenda n'intsinzi y'Imana Wenda n'intsinzi y'Imana urugendo rwiza Bon voyage Safari njema Safari njema Imana barezegere cyane ufatije cyane Nishobora biroma n'ushobora byose Usi kibanga cyambere Muguza shingiro gihugu cyacu Burundi Ikibanga cyambere mu mugambi wa CNDD-FDD Nyakubahwa Umunyamabanga mukuru w'umugambi wa CNDD-FDD akora niwe kandi mwaraye mutahukanye intsinzi matora mukuru w'igihugu mutamukanyi wanyu banyakuba mwese ndongozi muri ngaha basabye b'Imana bakunze umugambi wa CNDD-FDD banyakubaha mwese mwaje kuno munsi ugira gatatu bana masengesho umuhezagiro w'Imana Mungundi manze ndabaramusi ugira kandi amaro y'Imana ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu cyacu Burundi n'umugambi wa CNDD-FDD nifatanye n'abandi banyitangiye imbere umunyamabanga mukuru umugambi wa CNDD-FDD akwa mukuru w'igihugu twitoreye ndashimiye Imana mushobora byose ubugira kandi ko twatanguranye nayo iratwemerera amasengesho yacu y'amashimwe n'umuhezagiro twatuze ku munsi wa gatatu turi ngaha ku musozi w'amasezerano imbere y'igicaniro cy'isezerano twaje gukengurukira Imana no kuyihezagira uko nera duhezagiye ikaba duhaye amahoro umutekano n'impore mu gihugu cyose cy'u Burundi natwe turanezerwa turahimbagwa kuri uyu gicaniro kubw'ivyo Mana yacu tukumira bashimisha cyane ndashimiye kandi umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD batunganije aya masengesho y'umuhezagiro utwakira umuhezagiro w'Imana yaduhaye tuwimike kuri no musozi w'amasezerano tunongere kandi natwe tunasaba umuhezagiro tunahezagire abarundi bose kuko Imana yahezagiye umugambi CNDD-FDD natwe twaje kuduhezagira Burundi n'abarundi n'abakozi bacu umunsi ugira batatu turasozera turashima Imana yuko yatugaburiye umuhezagiro wayo natwe turahezagira abandi turashima Imana kandi yuko yashoboje na cyane cyane abagumyabanga bo mu ntara Gitega mu mutwakire urwa neza mu rukundo ntangere ntacyo twabuze twaronse byose Imana ibahezagire cyane turashimira kandi abigoye
kugira ngo baze kwifatanya natwe muri ano masengesho muhezagiro. Indongozi zitandukanye, abakunzi mu bwa CNDD-FDD, abakozi b'Imana mu madini mashengero atandukanye, abo migambo itandukanye n'amashirahamwe atandukanye, baje udusangire uyu muhezagiro w'Imana. Turashimiye kandi abasengeye aya masengesho. Turashimiye abakozi b'Imana bitanze batiziganya kugira ngo basengere aya masengesho. Turashimiye abo mu ntwaro badufashije kugira dutunganye aya masengesho. Turashimiye abajeje umutekano bitanzije n'umurango kuko n'amasengesho. Turashimira abamenyesha makuru bitanze batiziganya kuva dutangwa kuza mu munsi turasozera. Turashimiye abaririmbyi mu makorari atandukanye. Imana bahezagire cyane, mwaritanze mutiziganya mwitegura n'amasengesho. Turashimiye kandi abo bose bari guca baterera kubwana amasengesho. Igo nk'igitwara uburyo butari buke, ariko turashimiye bose bitanze, kandi tugashimira bose bari guca bakora kugira ngo baterere inyubako turubaka aho inyuma cagicaniro c'isezerano. Imana bahezagire cyane kandi mugomba muvyibuka kugira ngo natwe dushimishe Imana kuko yari tugiriye neza. Ijya ngoro y'Imana nishimwe idasanzwe n'umuhezagiro natwe tuba duhezagije Imana mu byo yaduhaye. Uno munsi rero turiko turasa n'abasozera. Ijambo ryatuzanye y'urufatiro, ijambo riri mu gitabo ca kabiri byo ku Ngoma igice ca 30 kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 17, byari bijanye n'amasengesho y'umuhezagiro. Umuhezagiro w'Imana, guhezagira Imana, guhezagira igihugu, guhezagira abarundi, guhezagira abagumyabanga, guhezagira ibyo dufise mu Burundi, guhezagira abavyeyi bacu, guhezagira abana bacu bose n'ubuzukuruza bari imbere kugira ngo tugire urugendo rwiza. Tuje gusozera rero, turacari muri ya ndinganizo yo gusenga duhezagira, ariko ijambo Imana yamuha ryo gusozerere ko riri muri Yosuwa. Ko niyo tugeze ko kino gihe Yosuwa igice ca 22 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 8. Badusomere hama cyo twumva ico Imana dutekereye muri amasengesho twatumaze mu misi 3. Kaze Yosuwa igice ca 22 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 8. Yosuwa asezera abahawe amatongo hakurya ya Yorodani. Yosuwa asezera abahawe amatongo hakurya ya Yorodani mu matora. Hari amatongo. Maze Yosuwa ahamagaza abareyubeni, abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase, arababarira ibyo Mose umusavyi w'Uhoraho yabageze byose mwarabishikije, kandi nanje mwaranyumviye mu byo nabageze byose. Dukomera amashimana yacu. Ijambo ry'Imana ry'umuhezagiro
muhezagiro na jewe niko ndanezerwa ndabashimira yuko mwafashe amaboko mu myaka 15 tugiye gusozera mwarangaburukiye baramfata mu mugongo nibyo nanje ndiko ndashimira Imana hano ndiko ndabahezagira kugira ngo mwumve neza yuko nuko no gusozera turasozera dushima ukuntu mwadufashe mu mugongo mwaradusengeye abantu barafata mu mugongo mu bikorwa mu nzego zitandukanye mu bisata bitandukanye nta n'umwe atagize icyo adufasha n'uwatugoye yadufashije turashimiye cyane. Ikindi igihe cyose mwamaze ntaho mwahemukiye bagenzi banyu. Igihe cyose mwamaze kino kiringo tugiye gusozera ntawahemukiye mugenzi we uyu mwaka kino kiringo tugiye gusozera c'Imana turabakengurukiye cyane. Imana yanezerewe yuko atabahemukiye umuganga CNDD-FDD ntabahemukiye igihugu bikomera amashi. Imana yanezerewe cyane. No kugeza n'ubu ariko mwitondeye icagezwe cy'Uhoraho Imana yanyu. Ariko mwitondeye icagezwe kutuzokwama tuyigendanira kugeza uno munsi amateka ahindutse dufashe byabe twoshira hajya. Hari ikintu gihambaye cyane tubona yuko abagumya banga guhera ico gihe twafashe ingendo ko matwegereza Imana na cyane cyane buri munsi wa kane usozera ukwezi mu ntara zose makomine yose no bugwego rw'igihugu mu muganga CNDD-FDD. Ibi byerekana ko twahisemo kugendanira Imana ntabwo twahemutse mwikomera amashi. Imana yarabinezerewe cyane. None Uhoraho Imana yanyu amaze guha impore bagenzi banyu. None Uhoraho Imana yanyu ari Imana yacu imaze guha impore bagenzi bacu barengutse bagira batangure kuturongora. Mwakira impore y'Imana barongozi bashasha. Mwakire impore y'Imana barongozi bashasha. Impore y'Imana ni ikintu gihambaye cyane kuko impore irengeye amahoro ikarengera n'umutekano. Impore ntagakakaza impande zose. Cyo niganukira ridasanzwe ku ndongo zishasha Imana yarayitugabiye. Nuko yabasezeraniye. Nuko rero nimwisubirire iwanyu. Gatumba. Gatumba mwese gatumba kiwe. Ima imisi 3 muco mwese wa Gatumba. Mutahuka indongo zishasha zifise imporo y'Imana. Mutahuka Gatumba. Mu gihugu mwahawe kwitongo. Mu gihugu mwarose kwitongo. Ico Mose umusavyi w'Uhoraho yabahaye hakurya ya Yorodani. N'amajoro yataka yagarutse. Ari amajoro yatujanye yagarutse. Twaronse umwimbu yongereye gusumba twaronse muri kahise. Mugabo muzogira umwete cyane. Muze mugira umwete cyane wo kwitondera ibyagezwe n'amabwirizwa. Wo kwitondera bya bindi Imana dusaba mu twasezerana n'iki dusaba. Umwete. Ibyo Mose umusavyi w'Uhoraho yabageze ati mukunde Uhoraho Imana yanyu. Mukunde Imana. Mugendera mu nzira zayo zose. Mwitondere ibyagezwe byayo. Mwifatanye nayo ubutakivana. Muyisabe muyihereje ko imitima yanyu yose. Tuyisabe n'imitima yacu yose iriteguye. Imana iriteguye ndinganizo iriko badusaba
nitwayihagararamwo Imana iriteguye dukora ibihambaye. Aha, n'ubugingo bwanyu bwose ntagire cyo mwisigariza ku Mana, kuko tukora ibihambaye n'ibikomeye natwe reka tuyegurire turi inyegu y'Imana muri byose. Biratandukanye n'amadini. Abagumya banga muyegurire Imana burundu, biratandukanye n'amadini. Mugumya banga ku gatwe kiwe yegurire Imana. Aha, nuko Yosuwa arabahezagira, yaduhezagiye. Amen. Yavuye yaduhezagiye. Tukoresha Imana yacu. Yaduhezagiye. Iyi minsi 3 muhezagiye waduhaye, yadupangiye, yaduhezagiye. Aha, arabasezera avuye ngaha anye abashimira, baritahira twitahira mu kanya. Yego mukaje twitahira. Ariko igice kimwe cy'umuryango wa Manase, Mose yari yarabahaye itongo ryabo i Bashani. Ikindi gice Yosuwa niwe yabahaye mu biwabo hakuno ya Yorodani mu burengero. Hari icyo cyambere rero cyabo Yosuwa yari yarahaye, tugomba kuba tubazanga imbere tubasenga tubahezagire. Cyo Mose abo twabona bose dukorana muze ngaho imbere tubahezagire. Baburamatari, bamusitanteri, abashinzwe amateka, abakemuza amateka bari ngaha, mwegere ngaho imbere tubahezagire. Abashiranganje mwegere ngaho imbere. Tubahezagire kuko niko ijambo ry'Imana ribivuze. So mwe hantu neza bahumva neza. Ariko igice kimwe cy'umuryango wa Manase, Mose yari yarabahaye itongo ryabo i Bashani. Mose yari yarabahaye, mwarahaye ku nganji ya Mose. Mwegere imbere tubahezagire. Ikindi gice Yosuwa niwe yabahaye mu biwabo hakuno ya Yorodani mu burengero. Mukanya cyabaza mu nyuma bo. Tutangura kuza abari bawose igipande. Munganji ya Mose. Munyaruke n'abakuru imitumba bari hafi canke abashefu dozone bose bazi. Ntagire usigara, turahezagire kuko mwatubereye abizigirwa, mudufasha gusozera neza. Mwatubereye abizigirwa, ntimwahemutse, ntimwaduhemukiye, mwatubereye abizigirwa, tugomba turahezagire. Dusaba rero abandi bose mu bwugamo muce muhaguruka kwa kundi Imana yatubwira ko kwigukezagira. Turabasaba mwebwe muri igora udafise ngwane z'amavi apfukame ashike hasi, amatube dusigaye abantu mwese muhaguruke hariya, muhaguruke muce batumbiriza kuriganza hano tukatubahezagire mwese twatumbize kuriganza baracaza. Nabene gihugu rero mwebwe muhezagira hari inyuma abagumya banga hariya. Turashaka ko namwe bamvura ibiganza vya mu bitumbereza kuri ndongozi Imana yaduhezagije mu kurongora mu myaka 15 turi turasozera turi kumwe nawo. Je ndasenga mwana mwebwe murasenga nk'abakozi b'Imana, nk'abaherezi mubwe muhezagire aba banyacubahiro Imana yaduhezagije, tugakorana neza, tubasozerana neza badahemutse. Tubasengere. Mwami Imana nziza uhora uri mu ijuru, baravuga kino kiganza kugira ngo mpamagara ubasha bwawe, wa muhezagiro wawe, twumva Imana yacu tumaze iminsi dusaba iwawe. Waraduhezagiye mu myaka 15 iheze,
Mana yacu na kimwe twabuze, hari abaduhemukiye ntibari ngaha kuko Mana yacu waragosowe n'uruta rwawe, ariko aba niwe waduhaye mu kino kiringo c'Imana batubera bizigirwa, turatangurana kino kiringo c'Imana tugisozeranye turi kumwe nabo atawuhemutse, batubereye abizigirwa. Kubw'ivyo Mana yacu Mana uhoraho, gora kano kanya muri rugendo rushasha, kino kiringo gishasha ndabahezagiye kuri umuhezagiro Mana yacu uruke ubabeko, uribuka ibyiza byose badukoreye, urukundo bitanze batiziganya kuko kino kintu cyari coroshe. Ndabahezagiye ubampera umugisha utagabanije, kandi ubazigame kandi ubarinde guhera umunsi n'ibidashira, kandi Mana yacu ubagire neza kandi ubarabe byiza, ubamurikishize bunyonga hawe. Amaro y'Imana mushobora vyose abe kuri bo, izina ry'Imana mushobora byose uri kuri bo, igisumba vyose yampore twumvise ibyo kurukira ku bandi barongozi bashasha ibe kuri bo, bazokwamara kirumara aho bazoherereye hose guhera umunsi n'ibidashira. Mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye kandi tubyizeye, amen. Imana ibahezagire cyane. Camwigira hatubahejeje musubire mu byicaro byanyu hariya. Imana ibahezagire cyane, turabuduhezagire nabo abaraye batowe, mwegere ngaha namwe ngaha imbere. Abaronka ubuhezagiro kabiri nta ngorane, abara batowe kandi n'umukuru w'igihugu namwebwe maga kigoro ko gushika hasi, mwage hasi. Abara batowe baracaza abara batowe mwaragwiriye basha. Imana yarabagwije kabisa. Dukomere bashimisha Imana yacu yarabagwije, murakagwira murakagwira. Imana yazanye umugwiza. Abashoboye gupfukama bapfukame, abasengwa neza amavi murahagarara nta ngorane. Abandi bose bw'urubuga bw'iteka murambura vya biganza, abene gihugu mwese muhaguruke. Haguruka, sibo mwaratoye none, nibo mwaratoye. Ivyo biganza vy'abatoye dushaka kubahezagirwa rero bamaze gushika imbere y'Imana. Mwese hariya mutundereze ibiganza kuri bo nabo tubahezagire. Mwami Imana nziza, uhora uri mw'ijuru, Alfa na Omega intango n'iherezo, uri Imana yuzuye ububasha n'ubushobozi. Inganji yose vy'iwawe, uburongozi bwose bw'iwawe. Ndagushimira Mana yacu, muri aba kugira duhezagire, barabatowe wari uhezagije umuganga CNDD-FDD, ugahezagiriza igihugu cyacu cy'u Burundi. Duhereye ku mukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajenera na komine bari ngaha barabatowe. Turabazanye kuri umusozi w'amasezerano imbere y'igicaniro. Mana yacu hatumaze iminsi 3 turanze kino kiganza duhamagara umuhezagiro wawe uvuye mu ijuru urukire kuri bo, gura kano kanya amateka yabo ahinduke. Mana yacu ubuzuze inkomezi, ubuzuze umuhezagiro, ubuzuze umugisha, ubuzuze Mana yacu kuzigama no kurindwa, ubuzuze amahoro y'Imana, ubuzuze impore, ubuzuze kugiranza ciza. Gura uno munsi umuhezagiro wawe urabeko kuri bo, ku bana babo, kubuzwe no kubuzukuruza. Kino kiringo tugiye kujamo turahamagara umuhezagiro wawe kugira tubwiye ko ari ikiringo gishasha c'umuhezagiro w'Imana. Reka umuhezagiro wabo ushoboruka ku gicacu c'u Burundi, ku barundi bose n'abatabarundi bari mu gicacu c'u Burundi. Turabashize imiganza vyawe, ubazigame ubarinde, ubaho ubwenge n'ubukerebutsi, ubutware n'ubuhizi n'ivyanye biranga basoko na basogokuruza, bazibana ari ingabo z'Imana bakoje iby'ubutware n'ubuhizi. Mana yacu guteza igihugu cyacu cy'u Burundi n'abarundi bose guhera mu munsi n'ibidashira. Mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye kandi tubyizeye, amen. Imana irahezagire cyane. Nigiye twahejeje dukomere Imana yacu umuhezagiro naraworonse ngaha. Ikiganza c'Imana kize kibe kuri mwebwe, ubwiza bw'Imana buzobane namwe, mutubere umugisha n'umuhezagiro muri byose. Turandanya rero rya jambo ntitwagaheze.
kandi yosuwa akiriko arabasezera ngo kandi basubire iwabo Yosuwa ariko basezera basubire iwabo arabahezagira arababwira ati nimwisubirire iwanyu mwisubire iwanyu mwisehurire itunga ryinshi mugire gute mwisehurire itunga ryinshi riraje Imana yarisesekaje genda musehurure kuko harageze umugisha w'Imana uhezegere w'Imana uraje yego ntavyaheze muragiye genda mutuzanire umugisha n'umuhezagiro vyose mutubere imihora n'inka nyinshi za zindi zose tashoboye mutavuze na muco muzizana mwe ntanka mwavuze mugazi rimo tuzozibaka ibitungwa byose muzotuzanira mujani feza mwinjiza amafaranga menshi muri obeni ubutunzi bwiyongere inzahabu zose zazindi zose mu cibitoke mu miringa hose mwegeranye imiringa yose ajyanye mu cibitoke ariko arayimba ubutare bwacu bwose ni mwebwe mugiye kubwimba tuwe twagize ubushakashatsi twarahejeje amapura yose tuzobaha ibyo twakoze za nikere za inzahabu za fere byose twarahejeje byose ubushakashatsi twarahejeje uca tubahereza muco mucukura niyo ngo bagiye kuboneka nta ngorane ivyuma n'impuzu nyinshi cyane mahinguro y'impuzu mugende mushinge n'ivyuma watu bakaranguriye amasuka hanze nimwe mugiye dukora amasuka amakinga bayakore mutuzanire nishingega zirakenewe kuri ushinge duterwa ruva hanze ndakubukara kamara mpaza mugabangane na bagenzi banyu gusabikanya iminyago y'abansi banyu Imana duhaye ivyo wacu n'iminyago y'abansi bari baratunyaze mubigarukane byose bigaruke byose hariyo batunyaze biza kugaruka zanka zose amajana 140 mu gihe cy'igikoroni zose zizogaruka zose kandi zaragwiriye cyane mubazi dusubiza uburo cyangwa zibiri cyangwa zitatu ubu n'amahoro twahejeje baje turera umugisha mwabyumvise shibako mwubake kandi mugavye kuko ako karyoshe n'abansi baragashaka mugabo tuvanye ngaha impore y'Imana nta mwasa azosubira kudukorera mu isahani yacu tuzomugaburira hama rero aje tumuhaye tuzomugaburira aje tumuhaye ubyakiriye kera aha twasozereye ndabashimiye cyane Imana ibahezagire bose abapanze porogaramu tuzi muri uwo mwanya rero no gusengera ndibaza igihugu n'umugambwe iri jambo murifate ko rwanyu barongozi bashasha namwe barongozi twakorana muzima bera umugisha mwafise uburambe muzima babere abahanuzi amerukiro mubereke inzira ihuma n'idahuma kugira ngo mubabere koko abahanuzi mubabe hafi niyo muhezagiro uyu muhezagiro kujya niyemeje kuzoshigikira umukuru w'umushasha tuba twitoreye nibyo nanjye ndabasavye mwebwe twakoranye muze mube hafi abo bose muri ku rugero mwakoranye kugira ngo urunani ruve hejuru rushike hajya ku mitumba
ubutwara umutumba adatowe adashigikiwe atowe mushasha. Ibyo tubasavye buramatari atasubiye gutorwa atasubiye kugenwa azashigikire buramatari mushasha ku ngazi zose kuva hasi gushika hejuru. Nibashinga amateka uko nyene muze mubikore n'umutima bikunze, utazobikora umutima bikunze hano hantu hazomwagiriza azogira ingorane. Barashimira rero yuko icyo Imana yashatse dukora turagisozereye, turatuje gusenga dusengera ibendera ry'Uburundi hamwe n'umugambi wacu. Dukomere amashyi Imana yacu kuko umuhezagiro uduhezagije umugabunuka duhezagije indongozi shasha n'imigambi ivuye ku Mana ishyigikiwe n'Imana kugira ngo dushikane kuri n'intambuko nziza cyane. Imana y'u Burundi uri Imaranye n'inganji, uri Imaranye n'amahoro, uri Imana bashobora byose. Twaregukanye Uburundi imbere yawe n'abarundi bose twanje kuguhezagira Mana yacu ku ruhande rw'ibikomeye warabidukoreye mwana n'amatora y'2020 itariki 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene. Uragahezagirwa Mana y'u Burundi, uragahezagirwa Mana mushobora byose, uragahezagirwa Mana udahinduka, Mana yuzuye ubwiza, Mana yuzuye gutabara, Mana yuzuye amasezerano, Mana yuzuye urukundo n'umunezero, uragahezagirwa. Abarundi turaje guhezagira kuko urahezagira Uburundi n'abarundi mu kuduha umuhezagiro wawe wa mbere ugaragara gusumba watanze umurongozi bwose bw'Uburundi kuva ubundi kibayeho. Turaje ko umunsi ugira gatatu itariki 30 ukwezi kwa gatanu umwaka wa kane ari umwaka 2020. Turaciye bugufi turashitse hasi y'indongozi mu nama nkuru y'inararibonye mu Gamisende FTD mu gishingo c'abagumyabanga bose no mu gishingo c'abarundi bose waduye kugaragara mu gihe nk'iki. Tugushimiye ibihambaye n'ibikomeye warabikoze kandi ibyo warabikoze warabidusezeraniye. Hari cyagiye tugikorane hano mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyene yuko tuzokwibonera agakiza kirutuzanire none agakiza twakabonye intsinzi wayiduhaye uragahezagirwa. Mana y'u Burundi turaje imbere yawe turengukanye Burundi imbere yawe turabuhezagiye, turahezagiye abarundi, turahezagiye indongozi warayiduhaye, turahezagiye indongozi zariko zafasha kurongora Burundi. Izi ndongozi shasha zimaze kuboneka turazihezagiye. Mana yacu zitwe kumuhezagiro wawe, umuhezagiro ube kuri bo udushoroke ku barundi bose kubuza no kubuza bacu. Uzabukoze Mana yacu. Turabasabiye amagara meza n'ubuzima bwiza no kuramba, turabasabiye inkomezi, turabasabiye ubushizi bw'amanga, turabasabiye Mana yacu ubutwari n'ububizi n'ubutore. Mana yacu barongora Burundi barongoye n'abantu bashira mu ntorushatsi kugira ngo Burundi bizo bwamane abagabo b'ijambo n'ijunja, Burundi butera imbere nk'umuzinga. Mana yacu turaruka kandi n'umugambwe turawuhezagiye. Uyu mugambwe wagushize imbere ugikibanza ca mbere unadushobora no kugushira mu kibanza ca mbere ibizo shingiro. Mana yacu aya mateka yose twakoresheje nawe urayandika mu gitabo cyawe ntibagiranwa kugira ngo bagumyaranga bose abaho bazovuka bazamenye Imana yacu yuko twakomeye nk'Imana yacu twakubonye nawe uratugira abana bawe uratugira neza. Uwo mateka y'umugambi Sende FDD nta wundi mugambwe urashikako mu migambo yose yatwitangiye imbere. Warakoze bagahabwa icubahiro umuheze bwawe duhaye umugambi Sende FDD natwe turiyemeje kuzokoma tukugendanira tugukorera tugushingira intahe yambaye n'ibikomeye wagira dukorera. Mana yacu kino gicaniro uragikomeza, urakomeza n'umusozi w'amasezerano, uradukomereza kijya gicaniro kugira ngo abarundi benshi baze bahakirire baronkere ubuzima. Mana yacu abarundi bapfuye benshi indwara nyinshi zo ku mutima zo ku mubiri, indwara z'akaronda n'indwara z'abadayimoni impemu mbi z'urwango n'amacakuriri, abantu bamunzwe
mana yacu n'imyuka mibi baze bahakirira hano hantu turahezagiye ibyo baradukoreye byose kandi turimitse insinzi baraduhaye turayimitse kuri mu gicaniro turimitse zino ndongozi muri cya gicaniro cawe muri amasezerano yawe baze bagendere mu masezerano baduhaye abarundi tuyinjiremwo turongowe na zino ndongozi duhaye batubere umuhora uko dushitsako aya masezerano duhaye n'ino jambo twumvise muri Yosuwa igice 22 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo 8 turakiriye natwe umuhezagiro duhaye ucishije ku barongozi bacu bashasha mana yacu tasoze duhezagira uburundi n'abarundi bose mana yacu umugisha uburundi n'abarundi bose mana yacu uzigame kandi urinde Burundi n'abarundi bose mana yacu umurikishize munyonga hawe uburundi n'abarundi bose mana yacu ugire neza kandi urabigize Burundi n'abarundi bose mana yacu amahoro y'Imana mushobora vyose mu Burundi n'abarundi bose izina ry'Imana mushobora vyose mu Burundi n'abarundi bose guhera uno munsi n'ibidashira tugushimye ibyakoretse byose tukwiziye kubizora icura kibicaho mu isi no mu ijuru ni izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubigusabye kandi tubyizeye amen.